se wenda ndashobora kumutuma jisa akaba misi ubuzima bwanje nyene akanyobora ikintu kimwe ndamushaka ko mukobwa nuko shaka yuko yokwiba umutima wanje canka kanyibajeho amadeni akamisha mu mutima wiwe kubyo no wari wese yobasha kundondera nambura kuko nyine adresse iriho bibayeho ntabwo ari sisi ndiko ndavuga kuri uyo mwanya mukobwa nabonye ifoto yiyo nyene ubwo nyene ikintu mbajitse nyine umutima wanje je utangura kuvugana n'uwiyo uzi nko kubona ifoto ikwitera umutima ibaze ifoto igatera umutima ntangura kwizeza nyene yuko ashobora kuzona aho umwana tuvugana ndiko ndarondera ni wabo ndiko ndarondera wabo nyene ngende kugerageza jista n'umahirwe nyene guys bibaho kandi kini naco wenda maza kuvuga ati ngo ngiye kuba mubi naco ibintu mwe mugiye ivyo mugiye kunyumvira ko gusa ikintu kimwe nzi jewe nuko ngiye gukora ikintu cyanyaco kandi umuntu kuba mubi nifata n'umwanya munini ya cyane n'amasegonda ako kubanye n'umwana mwiza ivyo bifata igihe sasa namaze igihe kirekire sandi umwana mwiza ariko nkura wenda ibintu bitari ko biranezera ibintu bitanumva jiste nyene yuko yani ntarekuriwe jiste nkabikora just because nabashaka just to make you guys happy. And then for the first time in my life I'm just going to follow my heart and really wenda ashobora kuba ari bariri besha ko barakurikirana kino kiganiro nyene ni wewe lili umwe muri mwe bwe benshi I'm on my way nyene ndaje seriously ndaje kana nubwo nzo kwidondora mvuge ngo nitwa Stone kuko Stone maze kubivuga hano onye izi nzonzaje kukubwira ikiye ku mutima wanje bola bakunzi ba bola bakunzi bakoresha umwanya media ganze gomeza fresh nyene nk'ibisanzwe ni Stone bende camera ni Alaba nyene sha ageshi naba ubuzima bwinshi yani igihe kirekire sana nibaza ati mbega abantu banyumviraho gute abantu bafata gute za gusanga igihe cyose zo koma nekereza ukungena abantu banyumvirako hari ukuntu biyora bituma juste nyane imbura gushika ku munezero nkwiriye cyangwa umbereye. So by the way guys, do you know why I'm here? Nyene uyu munsi nta muhost ari ngabo umuhost ni Stone then no guest ni Stone nk'ibisanzwe uzikinwe muri film yitwa Ubwoba nabyo mukobwa araho nitwa yakinye muri yo film yitwa Ubwoba uyo mukobwa yitwa SP namubwiye ati ndagukunda before ko ndamubwira igihe cyambo ndagukunda nyine abanje kumubwira nti yuko ariho busobanuro bw'Imana ngaha mwisi juste gukundana nawe rero nubwo nabona ko zizabingana gute ni Imana yombabarira kubera ko nga muri iyi simba narabanye n'ikiremwe ikunda cyane kurusha abandi nyene ni boro nk'ivyo onya aba muri film nayo twinyamaswa nabwiye Alvera ati iyaba byose aba kandi yuko hoza umukiza kuri iyi si sinari gusaba ngo Yesu yuko ari we yoza nabwo nari gusaba nyene Alvera yuko yari we yoza mu buzima bwanje kuko ni ari guca kiza jeje nyene gusa abandi bose bagahwera amadeni mu rukundo rudashobotse nubusazi yo guys I'm in love nyene uyu munsi ntabwo ngiye kwita ngo mugiye kunyumviraho gute canke ibiki sasa ayo majambo yose ragenda abwira abakobwa yani mu mafilme nabikora kuko izari script ntabwo byari bisobanura yuko byari bibasa ako finally nyene aruho bisa rero bonye nyene aruho bisa nyene it's like ubwo gambe jize numva bizi byishimo by'ibisazi nabandi crush ku muntu watananzi gusa one thing I know sha
nyene nuko mukobwa ari mwiza nivyo nabwo nunze kubyona yani no ndi capable yo kumutera ngo ndamugire misi w'isi ako biri kose wenda ndashobora kumutuma jisa akaba misi ubuzima bwanje nyene akanyobora ikintu kimwe ndamushaka ko mukobwa nuko shaka yuko yokwiba umutima wanje canka kanyibajeho amadeni akamisha mu mutima wiwe kubyo no wari wese yobasha kundondera nambura kuko nyine adresse iriho bibayeho ntabwo ari sisi ndiko ndavuga kuri uyo mwanya kandi tureke no gushingira kuvuga ati ngo Stone none ko wakora ibiboro nk'ibi inyama video menshi uvuga ni nyene of course twabikora just like nk'inyigisho kubera ko ndakika mwese mwarize mbishanke benshi muri mwebwe mwarize umwigisha wa matematike ariko siwe yari matematike we yakwigisha gusa matematike yari umuntu umva siri wenda yani yari kandi uburyo nyine bwo kubigishamwo ako kuri umwanya I just wanna follow my heart ndashaka gukurikira umutima wanjye kandi yani yumva nababwira ikintu kimwe muraza gukomanta bitandukanye gusa one ikintu kimwe nzi cyane kurusha ari bamwe baza gutahura ari bamwe baza kunahura nabandi bavuga ati nyene ubwo nyene bicaye babiye boza abafana wenda abafana sisi baramuvugira dena abamfana je baraza kunahura ako ndaka nico gice kubasha gukora icyo umutima wanje ukeneye basi mbashe kumva nyene yuko no banishimye najina navyibaze nyene nuko mfise umugore nyene boro nk'ivyo wonya so ho nyene uno mukobwa mwiza cyane nkunda gwera zonahura aho ndavuga nyene ni yale to nyene ibinya ngomba kubigerageza nyene ngomba kubigerageza pe ndawumbwire ndawukunda ndashaka uwanje niyo mahigwe yonyene ishobora kuba mvise hano nga muri iyi si kubasha kubana nawe ngahita nifuza just kwibera just like nkazijya bibo umaze kurota right akubo just uri kurarota mu nzozi ukora kya kintu cyose ubukeneye mu buzima bwawe ni wowe uri mu acteur byose urabiyobora kuko muba muri babiri ukora just ikintu yani tube muri iyi si yanyu mwese mubamwo ariko tuyibemo nk'abantu bari mu nzozi zacu nyene yandi ko mvuga uwo mukobwa Lily nyene najebera nasiga ukuntu bani izina gihiwe ngo Lily Musta matsiko mukobwa nabonye ifoto yiyo nyene ubwo nyene kinumva jitse nyene umutima wanje jutangura kuvugana n'uwiyo uzi nko kubona ifoto ikwitera umutima ibaze ifoto igatera umutima ntangura kwizeza nyene yuko ashobora kuzonahura umwadu uvugana ndiko ndarondera ni wabo nyene ndiko ndarondera wabo nyene ngende kugerageza jista no mahirwa nyene guys bibaho kandi kini naco wenda maza kuvuga ati ngo ngiye kuba mubi naco ibintu mwe mugiye ivyo mugiye kunyumvira ko gusa ikintu kimwe nzi jewe nuko ngiye gukora ikintu cyanyaco kandi umuntu kuba mubi nifata n'umwanya munini ya cyane n'amasegonda ako kubanye n'umwana mwiza ivyo bifata igihe sasa namaze igihe kirekire sandi umwana mwiza ariko nkura wenda ibintu bitari ko biranezera ibintu bitanumva just nyene yuko yani ntarekuriwe just nkabikora just because nabashaka just to make you guys happy. And then for the first time in my life I'm just going to follow my heart and really wenda ashobora kuba ari bariri benshi ko barakurikirana kino kiganiro nyene ni wewe Lily umwe muri mwebwe benshi I'm on my way nyene ndaje seriously ndaje kana nubwo nzo kwidondora mvuge ngo nitwa Stone kuko Stone maze kubivuga hano onye izi nzonzaje kukubwira ikiye ku mutima wanje kandi warakoze kuba mwiza cyane kandi waranakoze no kubaho kwisi nakumjeze kwihatiza vote oya nabo ngomba kubikora uhaye hako nyene nimba ari roho mutakatifu nimba ari iki naza kunahurisha none ibaze
ngo numvise ngo ari ama planete menshi ako mukobwa yahisemo kubera muri isi jembamwo ari ibihugu byinshi ako mukobwa yahisemo kuba mu gihugu jembamwo abaho njiste intara nyinshi ako mukobwa yahisemo kuba mu ntara jembamwo cyavuga binonye ntabwo bihuriranye naco gituma rero kuba bidahuriranye maybe you are my fate you are my soulmate ukuri Lili ndi mu nzira ndaje just nyene umwanya muto kandi izera neza 100% nyene uko uzontahora nyene n'ikindi murashobora kwibaza nyene ivanye wenda mu ma interview nagenda nkora kenshi mvuga ati nyene umuntu abagomba kwirinda mu majambo bariko aravuga kuri social media kubera ko zozo nibizigera bifa kuko nk'uko unyaje ntabwo nzi sokuru wavyara pa sokuru wanje nimba ari se wa sokuru wanje ntabwo ndamuzi narubwo nzi n'izina giye ariko nkavuga ni kandi ni ariko abana bose azoba bankomoka ko jewe yani nabuzukuru zari yanya bazomenya kuko nubwo no banarapfuye bazovsewe yani sokuru wanje arakina amafilme yani bisiga ivyo dukora today ntabwo byigera biva niyo bashaka ko ati rero ngo muni nzogenda gute nyene kuba nyene se wiyo agiye kurondera yani akunze uwundi mukobwa please akabisha kuri social media ni gute ku mwana wiwe nyene bindavyizera neza 100% yuko umwana wanje azobitahura kubera iki kubera ko igihe cyose dukurikije ubwonko bwacu nene birangira tuyobye nyene kunga tuba dukojeje amaranga mutima ariko igihe cyose umuntu akurikiye umutima wiwe ku kintu cyari cyo cyose nyene ubugomba yani kufanikiwa gushika kuco ubushaka ngo rero ku mwana wanje nta kintu na kimwe cyo yani dune bishaka kuba byomutwara kubera ko azonahura kandi especially kuri papa wewe w'ikijuju biba kungira n'umwana wanje azoba yari ncabwenge sana kurusha rero jewe nyene ubwo azotara ibyo ndiko ndakora today kandi ikindi naco umwana wanje ntabwo azobaho ubuzima bwanje do you know what yani hari ukuntu usanga abantu tureka gukora ivyishimo kuko tutaronka umwanya wo kwishimisha twebwe ubwacu ari ukuntu abantu tuburi bidukwiriye kuko tuba tutagenda yani ntabwo dutekerereza gukora ikintu cyose yani twiyumviriye usanga nk'umwana aguma yiyumvira ati abavyeyi banje yosi agakora cyane kugira ngo abavyeyi biyo babashe kumva yani bamwishimire amaze kuvyara naho agaca atangwa gutekereza ku bana biyo kumva nagiye kimwe mu buzima bwiwe igera afata umwanya wo kwiyumvira we ku giti cihiwe so this is my time ngo nyene ngiye kwiyumvira nyene je nyene ku giti canje kwanze numva ukungene vyoba bimeze kwigiye cyose narifuza cyane gushimisha uriya gushimisha bariya kunezeza bariya ukora ibikwiriye bariya nago nigeze ni nkora n'umunsi umwe yani kintu kikwiriye jewe nyene niyo mpamvu rero Lili niwe kintu gikwiriye kandi kinkwiriye jewe muri kintu muri no mwanya nagoma mvuge ngo mumbabarire ariko nta mpamvu gusaba imbabazi I want to make my life happy kene ngomba gushimisha ubuzima bwanjye kandi ndi sérieux nk'izugoro rurejo ndi sérieux pe nyene ibintu nk'ivyo ngo sinzi ngo like izo bintu kwe kinone utabikore yari aboro ugacubizana kuri social media muko murondera views. I don't care what you thinking buddy. Ntabwo ndiko nditaje ugiye gutekerezaho ikinyamukuru ni kugira ngo ane uyo muliri abasha kubitahora nimba no basha kubishira kuri social media bisigura wondanye nta wundi muntu rero no mwitiranya nawe. Ibi ndabikoze kugira ngo we nawe yani ibe nka shortcut yo kubasha kumutahora sinambwiye Lili I truly love you kuko nyine abakobwa murabikunda ngo ni ikintu kinyemeza yuko nkunda cyane ja kurikoresha umwanya media nabibwiye hafi abantu barenga bangana n'abarazi no video ukungene bangana ini sigo nakunda kujya nyene mwayi ya Stone nyene wawo nyene musanzwe muzi gusa of course
mugiye no kunahura mu bundi buryo koko. Peace. Ndabakunda bagiye kunkomatako nabi, nkabonye agiye kunkomatako neza. Nyene. Peace.